Umu DIASPORA uba mu mahanga wize guteka. Kweri ki wahisemo guteka mu mahanga? Umutetsi yahabwa agaciro kangana gute? Mu mahanga umutetsi arakomeye gose. Yego. Mu mahanga tuvuge abamaze gushika mu bihugu bitandukanye. Yego. Ahantu cyambere kikwereka ko bafite ubwitange ni service bagwaye ko kwakira muri restaurant canke mu buriro. Ni yahe ntambwe ubona mu Burundi dusigaje kugira twitwa abatetsi mpuzamakungu? Kuba umutetsi mpuzamakungu mu Burundi biracakenewe, ariko nta gaciro birahabwa. Gute naho? Uno munsi kuba twatanguje kino kikogwa cyo guzana igikoni kigezweho mu Burundi, ni kugira natwe twishira hamwe n'ayandi makungu. Igikoni cubahwe, amagara meza ahera mu gikoni, ubuzima bwiza buhera mu gikoni, kuryama no kurara neza bihera mu gikoni. Rero igikoni kitegezwa kubahirizwa, kikubahwa, kandi ntihagire uvyitirira atabifitiye ububasha. Hanze nico nabonye ushoboye guteka ico bita omelette, ashobora kuba ariyo professionnel yiwe, akagira ko kazi ko guteka omelette atazi guteka ifiriti. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, mwamuri mu gihugu cacu ciza cyo Burundi, muri Amerika, Canada, Australia ndetse na handi. Iyi ni Buja Town TV nkuko musanzwe mumenyereye, ukaba uri mushasha rero ofyonda subscribe kugira ubandanye dushigikira kandi ubandanye ubona na updates zitandukanye tubandanya tubahereza. Kuri micro ya mbere ni Raj, microphone igira kabiri nayo iriko umutumire adasanzwe. Umutumire wo mujene ni Augustin, asanzwe aba mu gihugu ca Canada, akaba ari umurundi twavuga yuko ariko arabikora neza cyane mwino minsi. Je no muvuga muri bikenya, ariko reka mbanze ndamwakire kuri kamera za Buja Town TV abanze yidondore abariko baradukurikirana. Turakwakiriye Augustin. Ya murakoze cyane. Ego. Je ndi Augustin nkuko mwabivuze. Nkaba mba mu gihugu ca Canada. Yes. Ariko ndo Murundi. Na Burundi nkurira mu mahanga. Nkaba nyene nkora turiya na turiya. Ubu mwanya nkaba ndi mu Burundi mu gihugu ciza c'amata n'ubuki. Dukunda cyane. Ego. Mu gihugu ciza c'amata n'ubuki, ukaba waje kudutembera no kuturamusta. Ego. Ko wambaye uko onye muri make Augustin ninde? Augustin ni jewe ubona. Augustin urashaka kumenya ku izina, Augustin ukamenya ku byo akora, Augustin ukamubona ku myambarire, Augustin ukamubona nyene muri ibi nyene abandi baba bagomba kumenya. Rero Augustin akubiyemo ibintu byinshi, bimwe mu gushikako, bimwe amaze gushikako n'ibindi. Ego. Okay, muri makuno musi Augustin twamutembereye nk'umutetsi kandi twanamusanze no mu gikoni. Ego. Augustin, ubuto bwawe bwari bumeze gute imbere ko umutetsi? Ubuto bwanje buragoye gatoyi. Ubuto bwanje bwahereye mu bintu bigoye gato kuko urumva ko navukiye mu Burundi. Intambara iratera, umuntu aja mu mahanga, mpungana n'abavyeyi, hama hageze igihe nja mu mahanga. Maje kuja mu mahanga cyane taho ubumenyi n'ibindi. Ari byo no munsi usanga nambaye umwambaro uyu, ukansanga ndi mu biriya, ugasanga ndi muri biriya. Byaciye bituma ko ngeze hari ko ndahura ubwenge ndahasanze, kugira nanjye nze kubandanya ca gihugu c'amata n'ubuki. Igihugu c'amata n'ubuki, igihugu ciza cyane. Cyane gose. Wigiye guteka hariya? Kuno munsi tugufata mu batetsi bari ku rwego mpuzamakungu. Ndibuka nkabanzi cyane. Je natanguye guteka muhira, nkongera nteka ku rusengero. Ego. Je nari umutetsi akomeye mu rusengero. Nateka indya z'abapastori kuri eglise nasengako. Abanzi baca babimenya nari umutetsi ku nkoko, kotsa inkoko, guteka n'ibitandukanye. Ego. Augustin watanguye guteka ukiri muto cyane. Ego. Wabitanguye nka ryari? Guteka kwanza n'indero uhera mu rugo iwanyu. Ego. Urumva uwovuga ko atazi guteka, tuvugego bariho batazi guteka, ariko nibico bisobanura
ko twese duteka kumwe ariko guteka nabihereye muhira kwa mama. Mama yarabinyigisha, nakuze ntangura guteka, hanyuma numva biri mu bintu biri muri domaine numva bimbiramwo. Nkagira ubushakashatsi rero bwo guteka, hama no ku rusengero nkaba narateka, nkateka ifungurwa biba biryoshe cyane, ariko maze kugira ibubake nkaja hanze naciye ndabibandanya ndavyiga. Hari amaresitora asanzwe azihariya cyane, naciye ngena ni adapta kuri yo, ngena niga mpura n'abashefu cuisinier, nsoma ibitabo, ngira ubushakashatsi candagenda maze kwiga iyo bita Lady Level College hariya, niyo naciye nza kwigamo, hama ndaronka impamya bushobozi yo kwiga guteka. Ariko ico gihe nucu umutetsi bwo nyene ucirondera uwo bita master. Ya candagenda rondera umushefu bita master, ari abasanzwe akora mu bintu byo guteka. Hanyuma ucuja no mu bintu nyene bita food processes, ikundi indya baba bazitegura mu bihugu bitandukanye. Hama ugacurondera n'umumaster kandi wo muri ico gihugu, tuvuge umumaster asanzwe ari umuchef cuisinier nko muri Italy, France, muri Amerika bariho, Mexico, ibintu hamwe n'ivyo ucugenda rero ubikora nkuko. Uri mu diaspora, uba mu mahanga, wize guteka. Kweri ki wahisemo guteka? Nahisemo guteka uravyisirikiraje. Uravyisirikiraje burya hariho ubunebwe buke bugenda buza mu byo guteka, kuko abantu babifata nk'ibisanzwe. Ariko uravyisirikiraje, abantu bose bagomba kuja muri restaurant, bagomba gufungura mu mihira yabo, gutanga amahoro menshi muri ko murafungura. Niho hantu habonekera umunezero mu bisanzwe guteka. Guteka niho habonekera umunezero. Umunezero ni hose, kuko uzeti mu gikoni bigomba neza. Uzirabe n'umuntu ashavuye, hageze umwanya wo kujya biragora kugira umusangano mujinya. Rero guteka ni kino gikomeye gose. Ni kuvuga bisemwo muri makuvuze ko ari cyo kigize ubuzima bwacu. Ni kintu gikomeye. Mu mahanga umutetsi yahabwa agaciro kangana gute? Mu mahanga umutetsi arakomeye gose. Mu mahanga tuvuge abamaze gushika mu bihugu bitandukanye, ahantu cyambere kikwereka ko bafite ubwitange ni service bagwaye ko kwakira muri restaurant canke mu buriro. Ico gihe service gusukiro uronka, naho boguhinge utaza guhaga, ariko uraza kumva ko haze service yabo cyambere. Rero umutetsi hari yahabwa agaciro gakomeye, kuko niwe mu boss mukuru mu bisanzwe kuri nosi. Niwe mu boss ashobora kuhugaburira neza cyangwa akaguburira nabi, canke akagutuma amagara yawe agenda neza cyangwa agatuma n'amagara yawe agenda nabi, bivanye n'ubutetsi umuntu aba ariko arakoresha. Ariko umutetsi hariya mu mahanga arubashwe gose, cyane gose. Kandi bafite n'amategeko aba bagenga, n'aba bakoresha babo baba bafite ukuntu nyene vyoroganije. Buno munsi Augustin bavuze cyane tukwitende umoja tunzwe. Uharugwa mu batetsi mpuzamakungu, bari ku rwego mpuzamakungu. Ni igiki cemeza umuntu kugira umutetsi mpuzamakungu? Umutetsi mpuzamakungu nizo etape ucako zo kugira aba master. Aba master chef baba babikuriyemo, kandi burya kuba umutetsi mpuzamakungu hari ibisabwa. Kuvuga ngo icambere ugomba kumenya amagara y'umuntu. Iyo umenya amagara y'umuntu niho ushobora kuba umutetsi mpuzamakungu. Tuvuge bo muri Mexique bafite ukuntu bajya indya ziwabo. Ndatanga akarorero, usanga hari ivyo bita burritos canke tacos. Izo n'indya ziba ziri nk'ahantu muri ico gihugu. Rero ico gihe uba umutetsi mpuzamakungu, ushobora kuraba ivyo abandi bakora, hanyuma waja muri ico gihugu ukavyaplika ukabikora. Ku ntambwe tugeze ko mu Burundi, twaraye tunahimbaje n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abatetsi kw'isi yose. No mu Burundi ryabaye iryambere uhimbajwe, hari ku itariki 20 z'ukwezi kw'icumi. Ni yahe ntambwe ubona mu Burundi dusigaje kugira twitwa abatetsi mpuzamakungu? Kuba umutetsi mpuzamakungu mu Burundi biracakenewe, ariko nta gaciro birahabwa.
gute naho uno munsi kuba twatanguje kino kikogwa cyo kuzana igikoni kigezweho mu Burundi ni kugira natwe twishira hamwe n'ayandi makungu kuko uno munsi urashobora gusanga igihugu cyacu gifise ingenzi zitandukanye ariko sagasesheshwa rumuri ntiturabona bava muri izo ngenzi bari kumwe nabo bubahwa bacu ngo baze kugendera ama restaurant mato canke ama restaurant baba babona ngaha ari ku mabarabara biba bigoye kuko hari ico bita trust ntabwo baba ari trusting icambere ucusanga isuku barabiye gusa aho baba bariko baraca ugasanga nk'ibintu biri akote yibarabara ntabwo bishajije kuraba naho kuraba ya restaurant aho ihagaze bakaraba nibihakikije ndibaza nta umuntu azo bari kumwe n'abubahwa bacu baje kutururuke ngo aje kugura ngo ifungurwa muri restaurant yawe kuko niraba standard kandi nababandi bubahwa nta munsi urababona bahagurutse ngo canke ngo baraje gufungura muri ya restaurant iri ngaha kwibarabara canke wa wundi yayuguruye nuko hamanza kuzuvuye hanze akabikora kandi acaba umwe canke babiri muri bo uno munsi uravuze yuko trust ari cyo kintu kibuze yego kugira dushobore kuba twobuja ku rwego mpuzamakungu narabonye wari mu bantu bariko barafashanya ibikorwa n'abandi batsetsi batandukanye kandi mu Burundi ni nko muhira nkuko bavuze ko ari mu igihugu c'amata n'ubuki mu bisanzwe jewe iyo ndi no mu Burundi singo mbonyita Umu DIASPORA kuko uri hanze bakwita Umu DIASPORA uje mu Burundi bakakwita Umu DIASPORA umva biba bigoye kuba uri mu Burundi ukaguma witwa umunyamahanga hama waja hanze naho nyine ukaguma witwa umunyamahanga ariko je ndi mu Burundi mba nifuza ko bambwira ko ndi umurundi nico gituma usanga nifuza ko mbumurundi mu bandi ego bitwa Umu DIASPORA nivyo uvuze bohagarika kuzabara biguhamagara ariko gusa nko mu DIASPORA urafise ubumenyi urushije abandi batandukanye bo ngaha kandi wari mu bantu bariko barabereka abandi batetsa ati aha tugira uku nyene mugakorera hamwe nakahe kantu wabonye abatetsi bino tuze canke babuze kugira bashobore kuba bokora ibintu bisa neza igikoni cyo mu Burundi igihe twako duhingura bijya duteka dusubira hari ivyo bita ingredients ni birungo bibaza ni vyuhigwa mu njya ino dufise abatetsi babifashe mu mutwe wewe naho uvuye mu kindi gihugu ugumujya vya bindi nyene virungo ni vya bindi nyene nti habayeho kuza turerekana kuko umutetsi nta bumwe umutetsi mutegezwa kuba babiri canke batatu nico gituma no mu rugo bahindura inteko gasanga no munsi batetse amateke ejo bagateka imyumbati ariko ko watetse imyumbati bushize sikuzo yiteka uko hari gihe acakuye ati je ngo mbita vanze nibindi canku akakuye ati ngo mbivanze nibindi rero habayeho mwarabibonye habayeho gukorana havabwira ati ibi bitu bigenza uku bivanye nishimikizi na byampamya bushobozi nahabwa mba mbona yuko abaza gufungura turi mu bantu 100 ariko muri abo 100 haza kuba bafite ikibazo cyo kuvuga ati singe umunyu mwinshi singe amavuta menshi singe bivanze ukunuku rero igihe twako tubitegura twategerezwa kwerekana ubumenyi butandukanye n'ubwo bari bafise ico gihe ego Augustin owe nk'umutetsi yego ufite ubumenyi ku rwego mpuzamakungu urabona ko hari akagihaze kuko urabaye n'ukuntu umunsi mukuru wanagenze mpuzamakungu mu Burundi wabaye n'irya mbere watangwe guhimbazwa kera cyane ubona ari ikihe kintu nk'ubushikira umukuru w'igihugu wosaba ku rwego rw'abatetsi yobafasha ikintu saba sigugisaba gusa umukuru w'igihugu ndagisaba igihugu cyose nawe urimwo n'abandi barimo igikoni cubahwe amagara meza ahera mu gikoni ubuzima bwiza buhera mu gikoni kuryama no kurara neza bihera mu gikoni rero igikoni kitegezwa kubahirizwa kikubahwa kandi ntihagire uvyitirira atabifitiye ububasha ego urashobora kubuteka muhira ugategura ifungurwa z'abandi bashobora gufungura nabo nawe ugashobora gufungura ariko hariho ivyo twita
ingazi ku yindi ingazi ku yindi ukamenya igikoni kimaze iki mu gihugu igikoni kimaze iki mu rugo igikoni kimaze iki muri societe canke mu miryango tubayemo burya uzurabe n'urubanza rubaye kubera iki batikora kuri wa mama y'amateka buri munsi muhira baravuga ati reka turondere abo tuhora tubona bateka imfungurwa kanaka iyo habaye umunsi utandukanye n'indi minsi muri ico gihe rero byumvikane ko igikoni kigomewa kugira ya ntambwe nziza rero nko ku gihugu canke ku baturongoye cyane cyane ku bandi bafite ubwo bumenyi bwo guteka nibave mu gacerere nibaze batanga ubumenyi nibaze bakora ibyo bashoboye hanyuma amategeko yo guteka plutôt yo guteka imfungurwa yabeho ku muntu azi mu gikoni amategeko y'igikoni arahari kuko burya nko hanze uko nagenda bibona kirazira gukora ku mbuga itari umushefu utari umushefu kirazira kikaziririza ego hariho ibikoresho by'umushefu n'ibikoresho by'umupatishina wiwe umuyede wiwe rero kuyikorako ni nka kujya kuba umuyede kuja gukora ku nivo y'umufundi utanga inzoga rero no mu gishefu cyo guteka birubahirizwa mu bihugu biteye imbere kuko arashaka kubwira ati iyi nyama bayikatuku utirabimenya rero kumukorera kuri cya cyuma utiramenya ukuntu umutesheje agaciro rero umva amategeko y'igikoni arakenewe mu Burundi uvuze amategeko hagati mu batetsi canke amategeko abakingira uvuze hariho amategeko adukingira akingira umwuga n'amategeko ngenderwa ko winjiye mu mwuga so amategeko akingira umwuga ni kuvuga ati abativanga bitiranye ibintu akumva ubateka muhira ko ari umutetsi agezweho hariho amategeko akingira wa mwuga ntihaba utoba akarorero ntushobora kwita docteur utisunza amategeko y'umudocteur ntushobora kuba umumekanisye utisunza amategeko y'umumekanisye rero kenshi bibonekana neza ko buri kintu kigira amategeko y'umwuga agacagira n'amategeko akingira uwo mwuga umva muri make nivyo uri kurasaba nivyo nsaba cyane igikoni kigize amategeko urumva hakaba bariyeri imbere yaho uteka imfungurwa bakamenya ati cha muri inzira tumaze turabe ivyo umaze guteka canke ivyo ushobora guteka burya hanze nico nabonye ushoboye guteka ico bita omelette ashobora kuba ariyo professionnel yiwe akagira ko kazi ko guteka omelette atazi guteka ifiriti agashobora kuba azi gukora umukate gusa akaba ari cyashoboye gukora ari professionnel yiwe akaba kandi ntushobora kumwinjira muri uwo mwuga ariko ino umuntu arateka amagi agateka za firiti agateka vya bindi wibuka iyo uteka vyinshi hariho vyinshi navyo nyene wibagira rero nico gituma ubwirwa kuba hariho amategeko ayisunga ivyo bintu byo guteka urumva usanzwe unatanga n'impanuro nziza nkuko wanavyize kandi ukanabinonosora uruwicitegerezo ngaha mu gihugu cacu ciza rero nikiye kintu wohanura nk'abatetsi mu gusozera ikintu nohanura mu batetsi ntibafata ibintu akamenyero burya twebwe abarundi nanje ndimwo turafise akamenyero ko kwingeso y'uwundi utamanje gusoma amateka y'ico kintu cyangwa utamanze kubaza amateka y'ico kintu ukumva ikirungo bakivuga wewe ugacugenda ukagitora ukagishira mu njya nta kintu kibabaje nko gukoresha akarorero notanga tuvuge nk'iyomo iri ngaha irafise ibiba byanditseko kugira uyikoreshe ariko kubera wumvise ko yitwa omo ntumenya ko ikoreshwa ku mpuzu yera wumvise ko ari omo aho ugiye hose bayimesuza rero uca wisanga wayimesuje impuzu itariyo kubera ankaho usoma ukaraba ifise ibice bingana uku ifise acide ingana uku n'ibirungo nuko nyene manzo usome ibirungo manzo usome wabikoze manzo usome ingya bijamwo ntiwitiranye ibintu niho bica bigenda neza ni kuvuga usanzwe natanze n'impanuro abariko baradukurikirana bakunda ivyo guteka canke abariko barabikora canke abavyiga nibumvireho bafatireho reka tugushimire cyane Augustin murakoze cyane twizere yuko ejo canke igihe ejo
gutera kamo uzotusangiza ubumenyi. Karibu cyane. Cyangwa twakwikora ko uzotwitaba nkuko no musi watugamba. Nta ngorane, je ndahari nkiri hano, keshi mba ndi hano, kandi ndahari kugira mbu Murundi n'abandi baba barundi dukora ibintu biri ku rwego rwiza. Ego. Bareke guma baducisha mu ijisho. Bareke kubacisha mu ijisho, reka tubashimire cyane. Ego. Yari Buja Town TV, uno musi twagendewe n'umutetsi ku rwego mpuzamakungu akaba yitwa Augustin, canke ukamwita Umoja Tunzwe. Yes. Turamushimiye kandi turakengurukiye nawe wese wafasha akanya keza ko dukurikirana. Yari Buja Town TV, kwa turakora subscribe gendo uyikore. Bye bye, ciao.